leta y'u Rwanda kwisonga Paul Kagame, inkotanyi RDF, abasogosi Red Tabara twigwaneho ngo boba bemeye kuzosohoka mu burasirazuba bwa Kongo ngo hagati na hagati mu kwezwi kwindwi. Ibi bivugwa na Marco Rubio aho yari muri Commission des Affaires étrangères mu nama y'aba representa ba leta zunze ubumwe za Amerika. Aya amakuru ashushe atarakoza ibirenge hasi. Leta ya Kongo biciye muri FRDC baragiriza ko imbwebwe za Sarambwe RDF twigwaneho Red Tabara bishe abasivile ku munsi wa kabiri itariki 2 ni muri communique ya leta na communique y'igisirikare aho bazasohotse simultanément bagiriza kwica abasivile ico bita execution, bisigura ko n'umuntu ba wafashe hanyuma ugaca umwica. Ibi navyo bikaba biharurwa ko ari ivyaha vy'intambara. Hanyuma ADB mu Burundi ni Agence de Développement du Burundi irasaba kuva itariki imwe umuntu wese yoba yaruguruje cane murabitse ko ADB ijejwe ibintu vy'amasosiyete y'aba physique canke morale, barasaba ko umuntu wese yiyandikishije canke yaruguruje societe yiwe physique canke morale mu gihe bitari bwabe informatize kiriya gihe muravyibukira ya myaka twese twugura amasosiyete, barabasaba ko mwogenda swate kuri ADB swate mukaja kuri site ya ADB mukongera mukiyandikisha ico bita réenregistrement. Bongereje kiringo badohaye amezi 3. Utazobikora seke iyo societe y'itazoba igihari nta document nimwe iri administrative azosubira kuronka kumvo zuko yo bashaka kugira amasomission n'ibindi bigenda bitandukanye. Si ADB gusa na ARCT isanzwe ijejwe gukurikirana ibijanye n'itumatumana hano irasaba abantu bose kwandikisha amakarte simu nabo nyene batanze gushika itariki 25 z'uku kwezi kwa gatandatu turimwo. Nkuko nari babwiye mu makuru yatambutse hano ku mbuga ngurukana bumenyi za Flow Podcast TV na Ingoma Magazine, hari Brado Fer dasanzwe hagati ya M23 na Tshisekedi. Reka tutereza neza mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, nkuko bisanzwe ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu, ndabifuriza kugira amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu no mu miryango yacu. Ngire ko nkengurukira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu, ibiganiro vya Flow Podcast TV misi yose udahengeshanya 5 kuri 5 muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi, eka no mu mfuruka zine zisi kugira ntihagire uwo twirengagiza. Turabaha ikaze rero muri ano makuru yo kuri no mugoroba no busesanguzi. Ni ku munsi wa 4 nkuko bisanzwe, igenekerezo ni rya 4 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Havugwa amaki inkuru ikiri shosho. Mu Rwanda bavuga ngo inkuru ngo kimomo c'inkuru. Abandi bakavuga ati ngo ni scoop, abandi bakabita ukungene bavyita. Ninde? Ni Marco Rubio yavuze ari mu nama inama yiswe Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Marco Rubio ariko arabazwa kubijanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, ihungabana, kwica, kwiba, usambanya, gusahura n'ibindi byinshi. RDF, inkotanyi, AFC M23, Red Tabara twigwaneho bagirizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Vyose yishuye avuga ati turafise icizere ko itariki zigaragarira hagati bisigura rokenze z'ukwindwi, kuko yavuze ati mi-juillet ngo hagati na hagati mu kwezi gukurikira, uturi mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi gukurikira no kwezi kwindwi. Yemeje neza navuga ati igisirikare c'u Rwanda RDF, Paul Kagame n'u Rwanda baratwemereye ko bazoba bavuye mu burasirazuba bwa Kongo mu gice c'ukwezi kwindwi. Ngo ariko muri communique yiwe nivyo yavuze, aravuga neza Rubio ati mais ça reste le problème du M23. Rero niho haza akantu kakagufuri nkibona abivuga ikintu ati wow c'est bon,
ntambara irahetse mugabo wacu avuga ati ngo uko biri kose ngo harasigaye problème ya M23 nta muntu numwe atazi kari Kagame M23 nta muntu numwe atazi kari Rwanda ibiroberi vyose vya RCD nibari MR n'ibindi byinshi byagiye biravuka mu burasirazuba bwa Congo depuis 1996 mbaye haga yarabivuze je narabivuze nabandi barabivuze badarera banditse ibitabo badutanze kuvuka batuboneye izuba abamagorwa yose yabaye bari mu Rwanda barabivuze baravyanditse abatuboneye izuba muri Congo barabivuze baravyanditse n'abanyamurenge ubwabo baravyivugira Congo nta mudurumbanyo Congo nta moko yarizi avano nansisi Paul Kagame ahonyoje ikirenge muri Congo haci hatangura kumenyekana umututsi hatangura kumenyekana n'ivyo bindi bitandukanye rero baremeza neza ko M23 n'aya maseparatif yabo nabo bakorana Cesarie n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ni Paul Kagame kuko ndabibutsa ko muri Goma hamaze kwicwa abantu benshi muri ku motare yavuze ivyo avuga muri ku mama yavuze ati kubera iki administration yose tubona abanyarwanda police n'abanyarwanda abasirikare n'abanyarwanda abate bacungiza inzego bacunga ba bisimwa bacunga ba Corneille Nanga bacunga ba Eraste bacunga ba Erasto bacunga ba Manzi bose n'abanyarwanda kigihugu none nico abanyarwanda mbega muje kuducungura mwaje musanga ataba police n'abasoda ko tuba tubona bishikana ku bwinshi ko muri abo bate atabarimo umumama imwemu nizamurayemo ibi niko biri rero amakuru hari Rubio reka ndababwire ukungene bimeze les États-Unis basize poste yabo kuri Twitter nkuko muyibona hano ni US en français USA en français sigura ni urubuga rwa Leta Zunze za Amerika ba postinga mu gifaransa no mu y'Icongereza hariho byose biriko kumbuga ngurukana bumenyi za Leta Zunze za Amerika bavuze ati le Rwanda retirera toute son armée d'ici mi-juillet et ajoute qu'il reste encore le problème du M23 à régler ibi vyavuzwe na Marco Rubio akabivuga kuri no munsi igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu aya niyo makuru ya mbere ashushe kandi twari dushaka guhera ko mu vyumve uko biri nuko vyifashe aremeza neza ko hagati na hagati mu kwezi kwindwi atamo RDF tankotanyi n'imizobarizwa muri Congo Serubio Kidi hasigaye turabe ko begize kita ariko amaze kuvuga ati hasigaye ikibazo ca M23 twaba tuzi ko M23 ari abo nyene banyarwanda ndumva ni kakazingu ahubwo igisigaye nuko agatutateke ugatekuruza ubuhiri Cisekedi naraba akora umuti yikure agasuzuguro je niko ndavyumva ariko hamwe n'ivyo diplomasi nayo nyene irakora reka turabe iyo bita umutwe kuko ukwezi si kunini turindiriye imyaka 30 kuva 1996 mezi kwezi kumwe siko ko dutera ikirungurira iruhande y'ivyo leta ya Congo RDC na FRDC mu ncamake uvuze RDC ni leta FRDC ni gisirikare barakiza RDF na M23 n'aba allié babo aribo batwigwaneho Red Tabara ko begizekise abasivile 10 muri Rucuru barishe abasivile 10 muri Rucuru ibi bikaba biri confirmé na FRDC ibi navyo bikaba vyabaye ku munsi wa kabiri igenekerezo zibiri z'ukwezi kwa gatandatu muri lokalite yitwa Kisegure aha muri Kisegure niho hafashwe abo basivile hanyuma baricwa turababwira baho wiki biriko biraja imbere muri no misi hari ibintu bita le numérique igisirikare cabo kiragaragara murana ko yasomvye Rwanda gose akaroherezayo agafata abarundi bahungiye mu Rwanda bose akabagiye isa nkuko vyavuzwe agafata abanyamurenge bose agacometa ku mirongo y'urugamba ubu agafata abakongomani ku mirongo y'urugamba ubu nta kindi gihari bongiye gufata ya ritme muri Sarongo umujene w'imbaraga babonye nka jewe nkuku ubugiye gufata mitrailleuses umumama w'imbaraga atarekereza akiri en forme ku mirongo y'urugamba ubu iyo ritme yafashwe rero aba bagabo 10 biragaragara amnako aba bantu 10 nako kuko ama identité yabo ntayo nzi bakomunitse gusa ko ari abantu 10 biragaragara ko ngo baranse ku execute kuko ngo bariko barabatwara ku mirongo y'urugamba ndahababwira hanyuma birangira babishe abasigaye benshi cyane baciye batwagwa gufungwa ubu ngo bari mu busho kugira abanze birimbure biyumvire koko swate no gupfa canke wemere kuja kuronka training inyigisho za gisirikare ibi rero byabere muri lokalite ya Kisegure mu iri sitiwe canke iri hagufi ya Parc Nationale ya Virunga
ahantu ho vyabereye akaba ari muri groupement ya Mbinza kugira umuntu ahatahure neza umuntu yabaye muri Kongo canke umuntu ashaka gutahura neza lokalita hiri ni muri groupement ya Binza muri sheferi ya Bwito aya mabwa n'ubwicanyi niho vyabereye bikozwe n'izi mbwebwe za Sarambwe aya makuru nyene iyi communique ya FRDC na RDC irabandanya ivuga ko abasivile abandi basivile benshi les habitants de la zone abo ngaho nyene muri ako gace ka Kisegure barafashwe ku nguvu hanyuma baraba transfera babatwara ngo muri prison centrale yahitwa Kanyangambi niho batwawe gufungirwa aha ni muri Rucuru centre akagasho batwawemwo nako muri Rucuru centre aba bose rero baciye bahindurirwa icagirizi bose baca bitwa ko ari FDLR birangira bose bambitswe muri liste aho bandika 1 naka FDLR baca mu gasho aya matitre bivuga ngo bayabise canke babise ayo mazina kugira ngo bumve ko ico kintu giteye ubwoba gihigwa kuna kuriya umwanya n'umwanya bashiye kumererwa nabi ngo kuri izo mvo bemere kuja ku mirongo y'urugamba baronke izo training izo nyigisho za gisirikare hama babambike yo karashi baje ku mirongo y'urugamba kugira bakwize igitigiri uko niko vyifashe hariya mu burasirazuba bwa Kongo nababwiye mu ntangamarara ADB Agence de Développement du Burundi aha niho twebwe abarundi ku batabizi abarundi cane canke wari we wese yo bashaka nawe wa munyarwanda nawe wundi wagize amahirwe yo kumva runo rurimi ushaka kugurura societe mu Burundi yaba personne physique canke personne morale canke la personne morale uraza muri ADB hanyuma ugatanga ivyangombwa hariho ibiciro vya societe unipersonnelle hariho n'ibiciro vya societe nyene muri rusangi na vya bidusanga umuntu yugurura ku izina giwe nyene ugasanga na gashop kitwa naka ibi vyose bise biciro murashika muri ADB babibamenyeshe ADB ndayije kuyivuga kuko batanze communique kuva ro premier kumbura ari abantu batabitahuye batanabibonye ADB rero ikaba yatanze amezi 3 yo kugira abantu bashobore kugira ibintu bita réenregistrement bije muri base de données bije muri ibi bintu biri informatisé kuko muri uno mwanya ADB usavye kugura societe kanaka vyose ubironka kuri Gmail n'ibindi bigenda bitandukanye rero ndakangurira abarundi mu fisama societe mwuguriye za 90 2000 kuza 2022 2023 2024 2025 non 2024 je pense kuko ibi byatanzwe kuba informatisme mu 2025 rero murahamagariwe kuja kwandikisha swate kuri ADB canke muje kuri site muzuze ibisabwa hama mugira ivyo bita réenregistrement ibi bikazobafasha aha kugira ntugire ingorane zo kuronka amadokima nimba ari soumission nimba ari kindi kintu ushaka gukora bizobe vyoroshe tugaruke gato kuri iyi bras de fer ihari murabitse ko Tshisekedi wavuga abakongomani kwanza baratanguye baragira débat kuri manda ya Tshisekedi baravuga ati Tshisekedi nta manda afise Tshisekedi afise ikintu citwa mission na manda biratandukanye mission umuntu waguhaye mission urayikora ukayirangiza uyihejeje ukadepose ukavuga ati mission yanyu raporo nuko yagenze nagize ntambamyaha naraduze ndamanuka ndagwa ndakomereka ndagira uku ariko mission uyiheba ari uko canke uyihagarika ari uko ibaye réussi canke échoué rero ku muvuduko abakongomani bizera ko Tshisekedi ariko bamuhaye mission nta manda Tshisekedi amacara avuga ati hari amajambo Tshisekedi yashikirije na general yumvise ubwa mbere na vyaravumvikanye ko avuga ko atamatora yoba atakivu bisigura Goma Bukavu za Uvira za Rucuru Masisi na nenshi agenda atandukanye batarimwo uko umukuru w'igihugu wa Kongo yose umukuru w'igihugu w'agacimbiri rero amaze kugira amatora aho hari izo mbwebwe za Sarambwe ntihabera amatora avuga ati ntibikunda ayo matora ntazoba hama baca baravuga ati negative aba opposa bose naba zimbwebwe za Sarambwe arimwo ba Corneille Nanga na bisimwa naba bandi bose mumva ngo bari muri M23 bashavuga ati ngo mbega wewe witoza ngo ntiba amatora ntiyabaye bunagana itarimwo me bunagana nakantu mugabo Kivu yose murumva ki iri mu mudurumbano n'abantu benshi ce sont des millions et des millions soit hanyuma aravuga ati amatora nahazoba mugabo on change la constitution bwirizwa shingiro bavuga ko ryanditswe kinyarwanda
ryanditswe rihumekewemwo imwemu za Paul Kagame ababwira ndiki ibi nibi kugira bizodukingire ejo nk'abanyarwanda. Muribuka ko James Kabarebe yabaye mukuru wa Etat Major mu Rwanda. Muribuka ko abasirikare benshi bo mu Rwanda babaye aba chief commander batwaye ubushikiranganje bugenda butandukanye muri Kongo. Rero ivyo banditse vyose bavyanditse bikingira kuko muribuka haro article mbere ya 217 mbere ya 200 general isomye ivuga ko ngo Kongo diplomatiquement irashoboye kuresa guseda la terre diplomatiquement ashobora kurekera aho nkaha yibuvira kavuga ati twaye turahabandika ku Burundi diplomatiquement mu masezerano canke hari hose Kagame ashaka bakahamuha. Donc ico coco bashaka kugikuramwo kuko le pays ne peut pas être divisible. Igihugu ca Kongo ntibakigabagura samagabura nyama sugwa gasha n'amayezi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Iryo rirabeze ebana riraba ragishinga avuga ati iki kintu tegetswa kugikuramo nco duherako. Ibisigaye navyo murumva akenyura azokenyura nyene bakingira IDPS n'umukuru w'igihugu wabo ari we Tshisekedi Chirombo. Nico gituma umva bavuga ati no au changement à la constitution. Harabaye ville morte birangire baye ville immortelle kuko bikorwa vyabaye kuri kwamye ama video narabashiriyemo. Ngarutse rero kuri no tension kuko hari abatabitahuye neza bambwiye ati nubu ntitwatahuye en plus hari abambwiye ko kiya kiganiro nakoze na je nabibonye hari ibintu YouTube yanyandikiye sinze akabazo cari gifise nticashoboye kuja mu bantu benshi nabo cashikire bambwira sometimes ntikivuga haraho kigera niba harimo ya double automatic njo tumangarutse kuri ino brado fer wayumvise arihangana ariko nje kugira ntahuze abatagikurikiranye canke abatagize amahigo yo kuhumva. Brado Ferrer rimeze gute bamaze kumva ko kandi bari barabonye ko possibilité yo ihari. Naje kuva ku munsi wejo rotrua narabonye ko possibilité yo guhindura constitution muri Kongo irahari kuko bahamagaye ville morte udashaka ko constitution ihinduka ntazotonde azokwirirwe yugaye ntazogire n'umuntu numwe azogaragara mwibarabara. Mugaba bashaka nabo kwihinduka batonze bose gushika naho haba manifestation de Kinois nabo bantu baba muri Kinshasa ngirana abana basitade nyene abanyamuji ba Kinshasa bace bagira manifestation nabo n'amafoto menshi n'amabanderole ya Tshisekedi bamuririmba bavuga ati oui nous disons oui au changement de la constitution. Murumva ko rotrua hari ibintu bitoroshe cyane hariya. Rero bamaze kubona ko byifashe uko M23 yaciye imenasa Tshisekedi mubwira ati ugapima ugahindura constitution natwe toca tudeklara Republika ya Kivu. Toca tudeklara igihugu cacu ca Kivu. Iyi Kivu rero mwumva hariho no Kivu arori za hose za Buvira ari za Kalemi za Fizi muca muhumba Baraka n'ahandi henshi no Kivu na urumva nizi za Bukavu Goma udugara za Ituri udega hari za hose muca muhumva. Iyi Kivu rero yose iyi boyideklara gute badafise hose bazodeklara Goma na Bukavu kuko aho niho twovuga ko bamaze n'igihe bidegemvye ariko Masisi murazi ko batabidakunda Nyiragongo murazi ko bidakunda murabizi za Ituri ko bidakunda hariyo Ruboya murabizi ko no muri Goma bitoroshe na Bukavu ntivyoroshe. Rero kwidigadiga ngo boca badeklara ngo igihugu ngo indi republika yabo kugira baterorize Tshisekedi ngo nahindure constitution. Navuze ati iyo ni masturbation politique nkuko abandi bahora babishikiriza ati ni kubera iki nuko kugira igihugu canke eta ibe eta hari ibintu bisabwa utuntu duto le monde informatisé. Mwarimutse ko iyi plus 257 iranga igihugu naho tovuga naho buri nyamuragi utazi kuvuga Burundi ugafata urupapuro cyane kugihomo kandika plus 257 ukibona gusuka cabona ni mu Burundi plus 1 leta zunze ubumwe za Amerika n'abahakikuje hose za Canada kuduga plus 96 urumva ko ari za Dubai kumva kari za muri ivyo bihugu nyene hiyo vy'abarabu plus 80 canke plus 8 murumva kari mu Bushinwa plus 250 murumva kari mu Rwanda plus 246 za Uganda plus 254 plus 255 muri Tanzania. Donc si question kurinda kuvuga Uburundi Tanzania igya kodiga igihugu ntibashoboye kuyigwa umva naho bodeklara ngo Republika ya Kivu bitemewe n'ivyo bihugu mpuzamahanga rezo drago le grand drago ivyo bi gros poisson Union Africaine iri mu maboko ya General Major Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro
baje muri ibi vya Masadek baje mu biki n'ibindi vyinshi amasharte ya Nations Unies ntibikunda ko bari ukwidigadiga kudeklara igihugu burya si ibintu vyoroshe. Iruhande yako gakode hari ibintu bita zip code, bakaguha ibya boîte postale, bakaguha Swift za banki. Hajya hari ntibifa kuzuko hajya mwumvise ngo Tshisekedi yarugaye amabanki ya Goma yayugaye gute yarasize ko imiryango kuri gufuri yagize iki. Hari ibintu rero bisaba bagukura muri linye ugasanga hariho ikintu na kimwe udakora. Hajya ni nkuko yokupana connection ugasanga bisaba ko install ibintu biva mu Rwanda. Rero kugira udeclare igihugu ni ibintu birebire cyane, sukujya mu gaca wikanguruka vuga ati no uratanga reason hanyuma kagendo kabisaba bari muri izo zawo ni nahandi hama bagahamagara kugira mu Sudan mbamutse ngene vyagenze ntibajyamye ngo bahafashe ngo ikindi gihugu cacu, no ni processes. Rero kumubwira Tshisekedi ngo ne wagira changement de constitution natwe toca tudeklara Kivu courage. Ikibazo cangaruka nkabaza mwananiwe kudeklara Kivu ino myaka yose mu durumbanije kuva 1996 aruko mu bawarira aruko mufise impuhwe z'abakongomani niza Tshisekedi nizabatwara Kongo nuko mwari mufise impuhwe canke vyarabananiye. Ariko inyishu je kubganje nk'umusesanguzi nuko vyabananiye kandi nuko bitobashobokera. Rero kuzo no munsi ngo ne washanja constitution ngo tuzoja tudeklara Kivu courage Corneille Nangaa courage ramba barira musango bitwa msakabato Corneille Nangaa courage. Ikintu gusa kinzi ko kitabashobokera nuko AFC n'abakongomani nyezina M23 n'abanyarwanda. AFC M23 ni gisasu naco nyene ni bomba rotardema dukeneye kubona hirya yejo umwe muri mwe ni yaronka ivyiwe gutandukana kungene muzotandukana izoba ari explosion. Corneille Nangaa yoronka ivyiwe M23 cicakira twaragwanye urajya ivyacu gumaha duheze urugamba. M23 ironse ivyayo AFC M23 mbebe ashaka tano musoda numwe bafise bo bazokora iki ni ngorane. Reka rero tureke kubicisha amajambo amakuru twari dufise n'ubusesanguzi bwo kuri no muhingamo nubu ndabakengurukire ndanabifuriza kuroregwa kumererwa neza mu miryango yanyu mugiraho muba mwubahwe kuri Ingoma Magazine nyaragasa mugire s'abonner cyangwa subscribe like na comment naco bitwaye nta numwanya bisaba ariko biratuma kino kiganiro n'amalgoritme ya YouTube atuma kiduga kigashika kure ubu butumwa n'ubusesanguzi bukashikira benshi. Narijya subwe wanje gusa yaba ari ubwanje nk'ubu vyari biri mu mutwe kumbure bizi abo tubana n'ibindi byinshi bigera bitandukanye ariko ndinze nza tukavuga ati dusangire binabiriya nuko hari ibyo mbanagiza amahigwe nkamenya kare nkaronka kare tugacukumbura tugasubira nico gituma ama media ahari kugira tugume duhanahana amakuru na Flow Podcast TV canke Ingoma Magazine atamwebwe mwarahezagiwe nongere nshimira abamaze gukwira ibihumbi 2 kuri Ingoma Magazine. Turashoboye n'ubu mubishatse abari hano kuri Ingoma Magazine turashoboye kurara dukwije ibihumbi 3. Ikiganiro naco kirahari bafukura episode ya 4 aho tuvuga ibijanye n'amakenga ya Paul Kagame kuguma yakira ababise ngo bon sinzi rero terme zibabaje umuntu usanga ari karavuga bamwe bavuga ati none ivyo bintu abandi bantu bata mwe mu bakirira iki abo badroge abo ivyo binani abo bariko quoi je ne sais pas muravyo mvije nshaka kuvuga mbe ni kubera iki ubufaransa n'u Rwanda bahararanye ubu mu gihe Paul Kagame yari yaratutse ubufaransa ko arabicanye aratuka abantu bose bagendana n'ubufaransa kare bijuju ubufaransa mu gufata nk'akamana mugabo no musi Paul Kagame umugenzi umwe asigaranye n'ubufaransa nico gituma ico kiganiro kiraharira bafukure muragenda mwumvirize ni vyinshi amargima ubuhombe inyungu Paul Kagame yungukamwo ubuhombe abanyarwanda baronkamwo n'ibindi vyinshi biteye amakenga canke amatsiko mu kinyarwanda nyaragasa kuri Ingoma Magazine. Ikiganiro kirahari citwa bafukure episode ya 4 hanyuma muraza kubona ibikurikira nico kiganiro gihari cagiye ko mu gatondo kuri uno munsi turabakengurukiye mugire aho mubahwe.